Reka nizeye kuguwe neza gukurikirana ibiganiro vya Achieve Your Dream TV. Uno munsi tugomba turebere hamwe ubuzima bw'uyu muririmbyi Melodi. Reka nkwibutse yuko tukubwira ubuzima bw'ibi vyamamare kugira ngo nawe bukwinspire, kugira nawe bigufashe gushitsa indoto zawe. Achieve your dreams. Ndabizi neza umaze imisi ubona amafoto y'uno muririmbyi Melodi ari kumwe na kino camamare kidasanzwe Diamond Platinums bari muri studio basa nkaho bariko barakora igikorwa runaka. Nta nkeka iyi ndirimbo cyangwa se kino gikorwa ni cyasohoka, umuririmbyi Melodi azoba ashize kuri nitafari rinini cyane kuri kayere yiwe ya music. Aya mafoto yavugishije benshi, nico gituma nanje naciye mvuga ati reka mfate micro turebere hamwe urugendo rwa music guno muhanzi guno muririmbyi Melodi. Vyukuri tuvuze umuziki wo muri Afrika ntitwokwirangiza uyu muririmbyi Melodi. Indirimbo z'uno muririmbyi Melodi zaraciye biracika hirya no hino ku isi ndetse zakundwa n'abantu benshi. Indirimbo ziwe zarakunzwe cyane, ivyo bigatuma iyo yakoze concert yuzuza aho yakoreye concert abantu bakamukunda, bakakunda performance yiwe cyane ku rugero rwo hejuru. Umuririmbyi Melodi yagiye arakorana n'ibihangange muri music bitandukanye byo ku isi. Akarorero yarakoranye n'umuhanzi yitwa John Calligraph, Harmonize, Bien, Joboy n'abandi benshi. Reka noneho turebe ubuzima bwiwe duhereye mu bwana bwiwe. Umuririmbyi Melodi yavukiye Kicukiro mu gihugu cy'u Rwanda itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mu 1992. Melodi amazina yahawe n'abavyeyi ni Bliss Itahiwacu, ariko amazina akoresha kuri stage cyangwa mu kazi ni Melodi. Yavutse mu muryango w'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2, ariko se wa Melodi yitavye Imana Melodi afise imyaka 3 gusa. Yo, mu 2012 akiza mu muziki, nyina wiwe nawe yahise apfa. Yo, Melodi yaciye yaba imfuvyi ku bavyeyi babiri bose, asigara yipapa yimama ndetse akongera kwita ku bana bavukana. Melodi yakomeje ubuzima bwo kwishakisha kugira ngo atunge umuryango, kandi muri ico gihe yari umunyeshure, murumva yuko bitamworohera na gatoya. Ariko nubwo bitari vyoroshe, amashure yarayize arayarangiza. Umuririmbyi Melodi yize amashure abanza ku bigo bibiri, kuri École Primaire Busanza no kuri Groupe Scolaire Camp Kanombe. Amashure yisumbuye yatanguriye i Kanombe kuri Ecotech, maze ayamarira kuri Lycée Islamique do Rwamagana. Umuririmbyi Melodi avuga yuko yize bimugoye cyane, bidafatiye ku bujuju yari afise, ahubwo bifatiye ku bibazo by'umuryango yari afise no kwiga bimugoye kubera amafaranga yari ntayo. Umuririmbyi Melodi yaje gukora ikibazo ndetse aragitsinda, aho yatahukanye impamyabushobozi yo mu gisata c'indimi. Ati rero Melodi yatanguye umuziki gute? Umuririmbyi Melodi akiri mutoya yaririmbaga mu rusengero rw'abakizwa yasengeraga mu Kanombe. Muri ico gihe yarakompozaga indirimbo akazitanga bakaziririmba, nubwo wewe batamuha ngo arongore indirimbo yaba yakompoje cyangwa se ayobora indirimbo yari yakompo, baziha abandi akaba aribo bazirongora. Ivyo byaramubabaje cyane, bituma acava muri korale. Amaze kuyivamwo yatanguye kwita ku bintu vyiwe bwite, yatanguye kwiyandikira indirimbo ze bwite, aho ndetse yarakiga muri primaire. Abitwa ico gihe aba KGB nibo yensipirako, ndetse yaranabaririmbiye indirimbo neza ayiririmba nkabo. Aba KGB ntibamwumviye ubusa kubera ko baciye bamwemera kumurira indirimbo muri studio, nubwo iyo ndirimbo vyarangiye idasohotse kubwo kunaniranwa n'abaproducer bose bashika nka 3, bose irabananira. Umuririmbyi Melodi yakomeje gucika intege ndetse yumva n'ivy'umuziki yo biheba kubera ko muri ico gihe n'ubukene bwari bumereye nabi cyane. Ariko yanka kuva ku bintu burundu,
umuririmbyi Bruce Melody yaciye yiga umupango wo kwiga production, ariko umupango yari afise kwari kugira ngo azoze arikorera indirimbo ku giti ciwe atarinze gusaba abandi bamukorere, kubera ko yabona gukorana n'aba producer byari bikomeje kugorana cyane. Yize ubu producer ari muri studio ya Maji the Black, ari kumwe na producer piano waraze gucuranga cyane piano, akaba ari naco gituma bari bamutaziriye piano. Hariho n'uwitwa Jimmy, ariko Bruce Melody yagenderaga inyuma yabo kubera ko iwe bamuza aramusiga inyuma bamunebagura. Abo bose bigishwa n'uwitwa Junior, ariko kenshi iyo batangura kwigaga umuririmbyi Bruce Melody baramusora bakiga atareba, ibyo producer nabyo bitangura kumunaniza. Igihe cyarageze uwitwa Jimmy aja ku ishuri, uwitwa piano nawe arahava aja mu yindi studio, maze Bruce Melody asigara wenyine akorera muri iyo studio ya Black Gang Studio. Bruce Melody yakoreye amafaranga atari make, ariko haciye iminsi uwitwa Amaji the Black aramwirukana muri iyo studio ya Black Gang Studio. Bruce Melody bamaze kumwirukana yagiye gukorera mu kandi studio gatoya kari ahantu bitwa Imasaka, ariko haramunanira yongera aja muri studio iri igwamagana. Iyo studio yitwa Emeza Studio. Wibuke yuko umuririmbyi Bruce Melody yari yagiye muri production kugira ngo azorikorera indirimbo ziwe, nyamara amafaranga yaramaze iminsi aca muri production yaramaze kubimwibagiza. Ariko biratinze muri Emeza Studio naho baramwirukanye naho nyene. Umuririmbyi Bruce Melody bamaze kumwirukana muri Emeza Studio, yahise agaruka i Kanombe asanga ya studio ya Black Gang Studio yahoze ari ya Maji the Black yarayigurishije. Uwayiguze yahise amuha akazi, maze Bruce Melody aca aba mu producer wa Black Gang Studio. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2011 umuririmbyi Bruce Melody yakoze indirimbo ngiye kubivuga. Muri 2012 acakora iyindi ndirimbo yitwa Tubivemwo. Iyo ndirimbo yarakunzwe n'abantu cyane, barayivuza ku maradiyo hose. Ahita akora n'iyindi yitwa Telefone, ndetse yongeraho n'iyindi yitwa Uzandabure. Yoyo yaje ibica bigacika, yarakunzwe n'abantu benshi, iravuza ku maradiyo, irakundwa muri quartier n'ahandi hose. Umuririmbyi Bruce Melody atangura kwinjira mu music, atangura kwinjira mu muziki nkuko ku izina ry'iyo ry'akazi Bruce Melody. Itariki 4 z'ukwezi kwa mbere mu bihumbi 2012 Bruce Melody yarahamagawe muhira ubwo yari ariko arakora amashusho y'indirimbo Uzandabure. Aho yashika muhira yasanze nyina we agwaye cyane, ahita amwirukankanira kwa muganga. Ariko ikibabaje agishaka kwa muganga, nyina we yahise ahwera, yahise acikana. Bruce Melody yarababaye cyane ushikanaho n'ubu abyibutse amosozi azenga mu maso. Bruce Melody yaracitse intege cyane, ivyo muziki byose asa n'uwivuyemwo byose. Umuririmbyi Bruce Melody muri iyo minsi abantu bose bamugiriye imbabazi, ariko kandi vyabaye ivy'akanya gato, kubera ko no muri ya studio yarahoze akoramo baciye bamwirukana. Umuririmbyi Bruce Melody yahise yerekeza ku mu producer yitwa Piano bahoze bakorana kera, acamukorera indirimbo. Amaze kumukora indirimbo yaciye amuconnecta, yaciye amwinziza muri group yitwa Super Level, ndetse akomeza kubandaniriza ibikorwa byiwe muri iyo gang cyangwa muri iyo group. Ariko haciye igihe kitari gito, ubwo yaramaze kurya n'amafaranga atari make avuye muri Super Level, yagiye gutandukana n'iyo group Super Level aja gukora ku giti ciwiwe, ndetse ibyo gukora ku giti ciwe vyaramuhiriye cyane. Umuririmbyi Bruce Melody yarakoze cyane, atangura kwigarura imitima y'abantu benshi, atangura no guhatanira ibihembo bimwe harimo ivya Primusic, Guma Superstar. Inyuma y'imyaka 3 ahatanira ico gikombe cyangwa se ico gihembo cha Guma Superstar, ariko kimunanira, mu bihumbi 2018 niho yagiriye amahirwe yo gutahukana ico gikombe cha Guma Superstar. Amateka ya Bruce Melody akomeza kwiyongera. Bruce Melody munyakazi
igitangaza yakomeje gukora ibikora inka, akomeza gusohora indirimbo nyinshi zitandukanye, izina ryiwe rikomeza kuduga ndetse riba international, indirimbo ziwe zigera kure cyane ku isi hose ndetse barazikunda cyane. Muri ico gihe yakomeza akora amakonsere atandukanye, ari nako aronka n'ibihembo bitandukanye. Itariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 mu 2021 umuririmbyi Bruce Melody yakoze igiteramo, yakoze konsere idasanzwe, konsere yari karibuka imyaka 10 amaze yinjiye mu muziki vyanyavyo, aho yashimiye n'abantu benshi bagize icyo batereye ku muziki wiwe, bagize ibuye batereye ku muziki wiwe, harimo nk'abantu bitwa Henny, Amag the Black, producer Fazo, Muchoma Joseph, piano Richard Jado, Danny Vumbi, Faizo, Maître, harimo na madamu wiwe akunda cyane. Muri iyo myaka 10 yaramaze gusohora indirimbo nyinshi kandi zakozwe n'abantu. Muri izo ndirimbo harimo nka Complete Me, Ikinya, Bloka, Katerina, Fresh, Samoya, Abu Dhabi, Ikinyafu, Bado n'izindi nyinshi. N'inyuma y'iyo myaka yakomeje akora indirimbo nyinshi, yakomeje asohora indirimbo nyinshi kandi zikaze cyane, ziri international. Muri izo harimo hiyitwa Caterpillar, Sawa Sawa ari kumwe na Calligraph, Total Crazy ari kumwe na Harmonize, Nyora ari kumwe na Eddie Kenzo, Izina, Alez ari kumwe na Inosbi, Funga Macho, Cerebura, Sowe, iyo foto ari kumwe na Bien, hariho n'iyitwa On Fire ari kumwe na Joboy, n'izindi nyinshi tutarinze kuvuga. Umuririmbyi Bruce Melody akomeza guca agahigo hirya no hino, ndetse indoto ziwe yarazishikije, ndetse n'ubu akomeza ashitsa indoto ziwe. Ubuzima bwiwe bw'umuziki reka tubugereze ngaha. Mbega ubuzima bwa Bruce Melody hari icyo bwaba bwagufashije? Mbega uba wiyongereye inguvu mu byo uri kurakora? Focusinga, tera uje imbere, komeza, shyiramo inguvu, pempoto ivyuhura navyo, pempoto kuno abantu bakubwira, pempoto amajambo atameze neza, amajambo aca intege wowe bariko barakubwira. Focusinga, wongere ushiramo inguvu, vyenda ejo nejo bundi uzoshita indoto zawe. Mwari kumwe na True Boy, reka nababwire ngo ciao ciao.